mpereye kuri we nyene icubahiro nyene twama tubona yuko barakunze gufasha abantu bamerewe nabi nukuri naje murabona ntabwo norohewe nagira ndamusabe uko biri kose nanje anyumvire impuhwe ambe hafi ambere umuvyeyi amfate mu mugongo nkuko naba mbona babikorera abandi nanje bamvuze kuko nanje nari nkiri muto nari nkeneye gukorera igihugu nanje nkazoteza imbere Burundi nkazogikorera nukuri ndamwinginze ahari nimba ariko aranyumva n'umuryango wiwe bambe hafi nanje bangereko bamfashe bishoboka bamfashe nje kwivuza kuko aho ndi ndamerewe nabi kuba ndyamye imyaka 3 ntavyuka izuba sinzi icyo aricyo imvura iragwa nkumva ngo yaguye nta kirima nimwe menya yo hanze murumva ko ari ibintu menya urushana ni iki ko vyageze jewe simenye urushana n'ici ko vyageze akajambo koko notangura kuvuga kwa Vena yihangane Imana iramubona kuko ivyagushikiye giturumbuka nawe atavyo witeze nubwo ababikoze ataco bahavuye bakora nkuko wagira tuyagira ko umva iyo rise yari itwaye uyo mushoferi akakugonga gushika nk'izi saha nta kintu baravuga kuri iryo shure nta kintu na kimwe barigera babivuga koko hari umuntu yagonzwe kandi imodoka y'ikigo c'ishure ariyo yamugonze hoho vyo babimeze gute Vena murakoze cane ubwo higaniro ntikihava kiba kirekire murakoze kumbaza ico kibazo kuko cari gikenewe cane kandi cari gikwiye ko mukimenya jewe rero nkuko nyene vyagenze nagonzwe n'imodoka iyo modoka imaze kungonga baratohoje basanga ngo ni imodoka yari Kayanza yari itwawe n'umushoferi ico gihe ariko araja ku kazi hama ngo aca agira accident nyene arangonga hama rero baramajije ati none umuntu umaze kumugonga ico wakoze n'igiki yaciye avuga ati jewe ikintu nakoze nk'umushoferi amenyereye ibarabara nati jewe naciye ngenda kwa opeje umu opeje yakorera mu Kayanza ku biro biraho kuri commune Kayanza uwo bita ngo nkuru nziza donation uwo mushoferi aramwiganira ivyiwe aramubwira ko agize accident idosiye ngo barayandika hari mu masaha 6 ndetse ngo aca aramusaba ngo n'ibihumbi ngo 50 byo kugira ngo yuzuze iyo dosiye umugabo ngo arabitanga hama rero amaze kubitanga ivyo yariko arabibwira abaserutse nyene kugira ngo bambarize ivyanje amaze kubitanga dosiye irakogwa aca arataha opeje ngo aca amubwira ngo we taha hama rero umushoferi yaciye atubwira ati ibizokurikira murabibaza opeje jewe nzosubira guseruka ari uko muhamagaye ati je ivyo nategerezwa gukora nabikoze hama rero niho twagumuko baguma barandondera iyo nja kwivuza nkabura uburyo bunshikanayo hose ari twe twikoca bagenzi nkuko kwanyu mwaje ngaha babona ukuntu meze ndiko ndaniha bakavuga bati umuntu reka tumuterera 10 turabe ko yoronka ibipimo bamusavye aho nari maze kugera ku bitaro vya Rwakarede ngahe Bujumbura mvuye mu Kayanza uko mu Kayanza naharaye rimwe mu Kayanza niho bangongeye uwo mwanya baca banyirukankana ku bitaro bikuru biranka ko bamvura nca ndabura déplacement nshikani Bujumbura nca ndaharara nashitse Bujumbura rero bukeye hama rero jewe maze nk'ukwezi n'igice ngwaye niho naza numva umuntu ambariye ngo burya ngo opeje ngo agira gutelefone ngo hanyuma nguze kumwitaba ngo rondera utwinite ico gihe aca ndungikira 500 burya haciye akanya gato numva telefone irampamagaye nditaba numva opeje arambajije ngo niwe witwa Vena ngo bagonze tego ngo mbwira muri make ngo ukuntu vyagenze urumva nari maze nk'ukwezi n'igice ndi mu bitaro tego no kubwira ivyo nibuka ngo mbarira ndamubwira kuntu imodoka yaje acambaza ngo nankana ngo ifire ngo z'umushoferi ngo zari zamucikanye nca ndamubwira ati jewe sinobimenya kubera ntavyo nomenya nyene sije nariko ndayitwara timwabaza umushoferi aho rero ngo bari baragiye no gupima aho hantu nagongewe ivyo bintu bari babifise hama rero abansirutse ko hafi baca bangaje umwavoka ngo akurikirana ivyo bintu umwavoka acaboneka haciye nk'indwi zibiri yari yabonetse haciye nk'indwi zibiri urumva ko opeje yanterefonye mu nyuma
rero niho yagaruka abonye umwanya avuye mu bikorwa yararimwo aje gukurikirana ivyanje, agiye kubaza dosiye muri assurance ngo baca bamubwira ko ata dosiye yiwanje iriyo, aca aragaruka. Sinzi uko rwaba rwaraganiriye na OPG ntavyo nomenya, wa muntuze twatora, wa mu avoka twatora, aca aragenda arokera itundi aza kubikurikirana, umu avoka. sigura vyari vyamunaniye canke n'amanyanga. Yimukiye mu kandi kazi niko bivugwa, ngo yarimukiye mu kandi kazi ngo aca abona yuko ivy'iwanje atoshobora kubikurikirana ari bibiri n'ayo mabanga bamuhaye. Uwo wundi rero aje kubikurikirana, arabikurikirana, baratangura barakonvoka diregiteri wa lycée Kayanza ngo yitabe muri sentare y'intango. Urumva kudekara muri assurance ivyo vyari vyataye umwanya, diregiteri ngo akanka kwitaba. Bakama bagiye akanka kwitaba, bakama bagiye akanka kwitaba. Hama biragera aho babiduza muri sentare yo hejuru. Naho hoho ngo yaritavye ngo aca ababwira ngo nimundeke nanje ngo ndondere umu avoka. Baramuretse aramurondera, biramara igihe, biradindira. Mwibaze kuva muri 2019 uno musi turi muri 2020. Hama rero niho vyageraho uwo mu avoka amaze kumuronka baratangura baraburana, aburana n'uwo w'iwacu. Je sindanamuzi, ndamwumva kw'iterefone nawe ntaraza no kundaba. Hama rero diregiteri ibintu bakabidindiza birageraho rero baravuga ngo urubanza ngo ruzotangura gusomwa ngo kw'itariki zingahe, barazigena. Ico gihe urubanza rurasiba, babishira ku zindi tariki naho rurasiba. Rwasivye incuro zitanu muri sentare nkuru y'igihugu, nako muri sentare nkuru ya Kayanza incuro zitanu. Ubwa nyuma niho baciye bavuga bati burya rero umushoferi twarabiravye dusanga ngo twomuha igihano cyo gufungwa amezi 2 ngo no gutanga amande y'ibihumbi 50 ngo urubanza rukaba ruraheze. Iyo yari sentare yo mu Kayanza nkuru. Umushoferi abiravye, umuntu uza abiravye, umu avoka wanje toyata, urwo rubanza ntirwoba rubereye umuntu ukuntu amerewe, ivyo ntacyo vyomufasha. Baca baravyunguruza babimanukana muri sentare nkuru y'igihugu. Sentare y'igihugu naho biratinda biradindira kabisa biradindira, hoho ngo vyadindiye incuro 7. Urubanza bakarutegura ngo ruzosomwa, urubanza rugategurwa ngo ruzosomwa, mugabo urubanza ntirusomwe. Incuro 7 zirikubita. Hama avoka wanje arageraho aravuga ati ivyo bintu nimba ari ruswa batanze, nimba ari bikiti, mugabo biribonekeza yuko habayemwo amanyanga atuma ivyo bintu vyawe bitaja ku mugaragaro. Tiwe kubera ata mahera ufise ngo uze uratanga, biraboneka yuko bakuzungurutse, nta hantu na hamwe woza kubaza, hose baramaze kugutangatanga. Nagiye kubibona rero yuko ivyo bintu birimwo igipfungu, ntuze guverineri wo mu Kayanza twaramwagisereye kuko nta ndongozi nimwe mu Kayanza itazi ibintu vy'iwanje. Guhera kuri nyumba kumi kuduga, kuri musitanteri kuduga, kugeza kuri burumatari. Ibintu barabizi. Burumatari rero nararungika umuntu agenda ngo rubonane amubwire ivyanje, abasokereteri bakamubwira bati siga ivyo bidosiye ngaha tuzobimuha. Hama ntibabimwereke. Yaja kwishuza agasanga ntibabimweretse. Umunsi umwe rero niho haba ikiganiro hari mu kwa mbere k'uyu mwaka turimwo, kibera kuri stade 2020, kibera kuri stade ngaha Intwari. Ntitwabimenya rero uwo munsi kubera telefone je zari zazimye. Niho twabimenya ku mugoroba, tuca turatangura turavuga ati none bigende gute ko bandi twumvise bashikirije ivyiyumviro, tweho icyacu gishike gute? Duca turondeza nimero za guverinere turabimubwira. Mugabo urumva imbere yaho hariho abantu nari natumye bamunshikirira mugabo batabonana. Burya inimero niho twazitora turamuvugisha, aca avuga ngo nimubimbarire kuri WhatsApp. Nawe nyene uwo munsi yararamutse yakira abantu bo mu ntari we mu Kayanza. Ngo vyandike neza kuri WhatsApp ngo mubindungikire. Tuca turamwandikira, turamurungikira n'amafoto yiwanje, birahera. Twagize gutya ku mugoroba acavuga ngo sawa uko nyene. Ntaco yarengeze ko yanditse izo ndome gusa ngo sawa. Tuca turarindira ati kumbe agiye kubikurikirana. Niho twarindira nk'ukwezi kurenga ataco arabivugako. Turongera turamwagiserera. Ca ndatuma wa wundi ahora ashikayo tugenda umundabire mubarire ko ibintu vyayoberanye. Aca arashikayo. Burya ikintu yakoze yaciye amubwira ngo burya ngo nzomanuka i Bujumbura ngo mu minsi mike ngo baze bategure ngo idosiye wari wazanye ngaha ngo baze bongere bayimpe ngo bazonsanga hanaka. Uyu niwe yayijanye, isango rigeze ubu niwe yayijanye baca barabona narayimuha.
ico yaciye akora haciye nk'indwi zibiri yakira iyo dosiye, yaciye yandika ikete aryandikira ministere ya solidarite ngo burya ngo uyu muntu ngo nimumuvuze ngo mu kurindira yuko ngo ivyiwe vy'imodoka yamugonze ngo bizokurikiranwa hanyuma ngo mube muramuvuza. Yandika ikete yego aryandikira muri ministere ya solidarite, nanje nca arandungikira fotokopi ico gihe arayindungikira ngo rirabe ngo ngiri naryanditse. Yagomba rero kuvuga ati jewe ndavyikuyeko ahanje ntimuzosubire kumbaza. Aryanditse aca avuga ati za muriyishuza abo jewe biraheze. Burya niho twatangura kuza turishuza muri solidarite uyu akama yadidimvyeyo kenshi gashoboka, bamuhakanira bamutererana hama birabura gica. Burya nca ndandikira uwahoze ari nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu Eveline Butoyi, ndamwandikira ndamubwira ivyo arivyo, aca ambwira ati burya rero izi mpapuro azozijana muri solidarite. Arampa impapuro, arambwira impapuro ndazitegura. Umunsi wo kuzijana ugomba ugere nza numva umuntu aranterefonye ngo niwe witwa Ninkuruve wagonzwe? Tego ngo uzoze ngaha kwa Ndadaye ngo muri iki kibanza tuhahurire. Ntiyambwiye ngo urazana iki, ngo urazana iki. Je niyumviriye ati burya rero umuntu agiye muri biriya bibanza ati hari igihe nogira gutya nkasanga bansavye ivyo wa mudamu yambarira, reka ngende ndavyitwaje. Narabijanye ngezeyo duca turahahurira acavuga ngo impapuro izi n'izi ngo wazizanye? Tego ngizi. Duca turazimuha biherera iyo. Acavuga ngo genda murindire. Twaragiye turarindira biherera iyo. Mu nyuma ndasubira ndabwira ntuze ukuntu vyagenze batadufashe neza, umwe yandungika aca ampa inimero z'umuntu akora muri solidarite ngo uyu muntu ngo mutelefone, umuntu ngo bita Imeride ngo mutelefone ngo umubwire ico kibazo cyawe kandi. Nca ndamutelefona aho nkoresha amayinite ndabimubwira, aca ambaza ngo inimero ngo ninde yaziguhaye? Ndamubwira ati n'umuntu nyene yazimpaye yandungitse. Yambwiye ngo ndabarondere mumfashe muri iki kibazo munterere mumvuze hama ibindi bize bikurikiranwa ndiko nditabwaho. Aca ambwira ngo twebwe ngo burya ngo ivyo bintu ntibikunda, ngo twarigeze no kubona ngo ikete ryavuye mu Kayanza ngo rya Burumatari, ngo twarigeze kubona ikete ngo ryavuye kwa Burumatari, ngo harya baraguhenze, ngo twe ngo ntidushobora kuvuza ngo umuntu ngo yagonzwe n'imodoka nk'uko, ngo kandi iyo modoka ikaba izwi ngo na beneyo bakaba bahari, ngo ego ngo usanzwe uri ntaho nikora, ngo mugabo nta kuntu woca wivuza nk'uko, ngo kandi ngo iyo modoka yakugonze bayizi, ngo na beneyo bahari. Barampakaniye ati ntimuze musubire kwishuza muri ivyo. Aca ambwira ati kandi ikindi naco twebwe nta bantu tuvuza hanze, dufasha abivuriza ngaha mu gihugu iwacu nibo dufasha. Abo ngaha abivuriza n'iwacu hafi ati nibo dufasha, ati nayo abaja kure hakurya y'amazi ati nukuri muratubabarira si twebwe tubikora. Bakweretse naho bokurungika basi bajana? Bandungitse naho ntibanyeretse naho bondungika ngo canke uce harya ngo nibo bogufasha. Vyaciye bihereraho. Ya kete ibitaye agaciro gutyo, vya bintu vyose biba bihagaze gutyo. Ni kuvuga rero muri make n'ubu urwo rubanza rwanje umwavoka rwaramusize, rwaramucanze kubera hageze hose agize ngo arabaza nta nyishu aronka. Nuko rero bimeze. None nk'ubu Vena usaba iki nko mu ndongozi, ko mva hari indongozi zimwe zimwe wagiye uritura zikagukwepa ntizigufashe ku bibazo vy'iwawe? Hari nk'igihe usanga nk'umukuru w'igihugu nk'iki kibazo c'iwawe kitaramushikira ngo akimenye. Ndazi umuvyeyi wacu n'umuvyeyi w'abarundi afasha abantu bose mu butandukane bwavyo, uwo musaba iki? Murakoze kandi jewe naragerageje, hariho inimero twigeze kuza turaronka ndazihabwa n'abantu bakambwira ko ari za nyakubahwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu. Naramwandikiye message nkabona ntibanyishura, nkarungika amafoto nkabona ntibanyishura, ndabigerageza kenshi gashoboka nkabona sinishurwa, ndatinda ndananirwa, hamwe mvuga nti ubu rero uko biri kose jewe nzogerageza nze nshike ahakorera, bikunze bakampa akanya tukabonana nzomwiganira ivyanje, azogira ico amfashije ambona ati kubera ubu yakumbe hariho abantu usanga bansumurinda babaye benshi, ugasanga boba biyumvira yuko ari ibintu vy'ibihimbano, bakiyumvira ko uwo muntu atabaho.
nca mvuga ati ivyo rero byose je nzotegura umunsi nze nishikireyo bambone, ati kumbe niho bazogira ico bamfashije. Rero nivyo ndiko ndategura, nze ndabe ko nozoshikayo bakandaba, ndabisigure bambona. Hama rero ico nosaba mpereye kuri we nyene icubahiro nyene, twama tubona yuko barakunze gufasha abantu bamerewe nabi, nukuri naje murabona ntabwo norohewe, nagira ndamusabe uko biri kose nanje anyumvire impuhwe ambe hafi, ambere umuvyeyi amfate mu mugongo nkuko nama mbona babikorera abandi, nanje bamvuze kuko nanje nari nkiri muto, nari nkeneye gukorera igihugu nanje nkazoteza imbere Uburundi, nkazogikorera. Nukuri ndamwinginze ahari nimba ariko aranyumva n'umuryango wiwe, bambe hafi nanje bangereko bamfashe, bishoboka bamfashe nje kwivuza, kuko aho ndi ndamerewe nabi, kuba ndyamye imyaka 3 ntavyuka, izuba sinzi ico aricyo, imvura iragwa nkumva ngo yaguye, nta kirima n'imwe menya yo hanze, murumva ko ari ibintu umenya urushana n'ici ko vyageze. jewe simenya urushana n'ici ko vyageze, n'iminsi guhera kuwa mbere kugera kuwa Mungu hari igihe nsanga navyihenzeko, sindanabimenya ingene bihagaze, simenye ingene bitonze. Nkongera nkatera akamo abo bantu bose Imana yahezagije uburyo, uwo ari we wese afise agatima ko gutanga, vy'ukuri arabe agire impuhwe, bazohembwa n'Imana, nayo jewe sinozoronka ikintu ndabasubiriza mu nkoko. Imana gusa niyo izobona igikorwa ciza bazoba bakoze. Ego murakoze. Murakoze cane Vena, namwe turabashimiye cane kuri kino kiyago muduhaye, ariko have subize mikro wari yatanguranye nawe nyene ndamusaba mu kurangiza, kuko twinjiye ngaha anye inyishu media turi abantu b'Imana, turi abantu dusenga, twinjiye ngaha anye ntitwasenze, ariko mu kurangiza ndamusubize mikro atushire no mu maboko y'Imana. Hari akandi kantu ugomba wongere? Akandi kantu nagire nongereko nsaba Nyakubahwa Umukuru w'Igihugu nyene, nuko yomfasha ivyo bintu vyanje akabinkurikiranira, ivyo vy'iyo dosiye vy'urwo rubanza, ikuburwa ikaja habona bakabikurikirana nanje nkatunganirizwa, kuko naje ndi umurundi nk'abandi, nta kuntu nokwakwa uburenganzira nk'uko oya, kandi nanje ndi umwenegihugu akwije vyangombwa. Niyo mpamvu rero ndamutakambira ndamukomera amashi kugira ngo nanje anyumvire impuhwe ambe hafi, iyo dosiye yanje ikurikiranwe, ndabe yuko nanje novuzwa nkongera nkahabwa n'indishyi y'akababaro, kuko murabona ukuntu nabaye. Ego murakoze. Ndibaza akakamo arakumva, kuko n'umuvyeyi wa twese ntawe akumira mu gufasha, ndazi azoyironka. Ego cane. Hama abakunzi ba Inyishu Media, ndibaza aba bari bamwe mu bakozi dusanzwe dukorana, bagize ico bashikiriza, sinzi nk'umuvyeyi wacu ko nawe yogira ico avuze kuri ibi inyahama kugira ngo tuce turangiza. Murakoze kumpa ijambo. Jewe murakoze, kubera jewe nama ndababona muza kuturaba aho tubaye, murakoze cane, kandi si irya mbere mwari muje, muri abantu babanguka cane, muri abantu babizigirwa, muzi uruguma rufasha umuntu hatihambye hatikora, murabanguka kuza kumuraba kugira ngo mumufashe urwo ruguma ruhave. Murakoze neza, Imana ibahezagire. Twebwe turakora ibyo dushoboye, mugabo hari ibyo tudashobora. Ngo Imana yaravuze ati mukoze muzohembwa, mudakoze naho ntimuzohembwa. Nukuri nimukore, mukore, muracari bato, ndabona ntawe ushaje arimwo, ntawe ushaje arimwo. Nukuri mudufashe kugira ngo ndabe umwana nukuri ko yova kuri iki gitanda, nuko igitanda kitavuza induru, covuza induru kikadusesa hasi, none kidusesa hasi. Turarindiriye rero ico Imana iduha, biciye muri mwebwe ba komedia, muze muraturaba, muza muturaba. N'ubwa mbere twaragiye, ubunye haraho mbona Imana yobidufashamwo, ejo ukazobona mu ndwiza amahera arakwiye, turagiye mukaza kuduherekeza kuri aeroport, mukaza mubona Venerani, nkababwira nti Vena ndamugarukanye, aja atambuka, nimuze mumutore, hama Imana ikaduhezagira, ikaduhundira imihezagiro. Hama umukuru w'igihugu nawe nakore nk'umuvyeyi, nukuri ni umuvyeyi koko, ni mvyeyi nkozi, ni rutungaboro, n'abandi ahora bafasha, na twebwe nadushikeko arabe ico bodukorera kugira umwana avugwe aje kw'ishuri nk'abandi. Urumva ko yashaka kuja kw'ishuri bica biranka, ahura na shetani.
hama rero ico nosaba ndamushimikiye ko agende kuri barya bamugonze kubera irya modoka ya leta irazwi turayizi ni nimero zose na plaque yayo turayizi si izonyegezwa hama barenganure vena barenganure n'urya mushoferi bagomba kurenganya nukuri imana ibahe imuhezagire akora ico gikorwa yashinzwe tugire Kristo. Rero bakunzi ba inyishu meza reka turangize ndabashimira cyane kuko kwigoro kanyu mwagize abakozi ba inyishu meza abarongozi ba inyishu meza twese hamwe kwigoro mwagize ndabashimire cyane kuba mwigoye mugashika hano hama dushimire kandi na Vena kubona batwakiriye hano mu nzu yabo hama nkuko ntare yari yabisavye reka dusenge turi mu madini atandukanye ariko twese twizera Imana imwe reka dusenge Mana data wa twese uri hejuru ya byose turagushimiye yuko wadushikanye hano hantu reka mwami Imana ubashe gukora ibidasanzwe Vena ubashe kumuronsa ubwo buryo biciye mu bantu nkuko wabivuze gukorera muri twebwe reka mwami ukore ku mitima y'abantu bose bakeneye Seigneur bakeneye ko bakeneye gufasha bafise umutima wo gufasha mwami Imana reka rero umwiteho kuko twebwe ntaco dushoboye turakora bike dushoboye ariko wowe niwe ushoboye kumugeza aho akeneye gushika mwami Imana turagushimiye ko ugiye kubikora mu izina ry'Imana data iri hejuru ya byose amen.